Ndi n'iteka n'umunezero nsubire nkusuhuze nkwakaze nshuti mukunzi wacu wowe ubandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure. Ese vy'ukuri ninde atwara iperereza mu ntara iwanyu? Abatwara iperereza mu ntara ni bamwe mu bategetsi dukurikirana cane muri Ndondeza kubera aribo bari kw'isonga mu banyuruza abantu bakaburwa irengero. Nabo kuva bamenye ko tubakurikirana rwose batera bigengesera mu vyo bakora, ahandi naho bakiga uko banyegeza amafuti yabo. Bamwe baradutumako intumwa zo kutubwira ko ata kabi bariko barakora canke bakaduha umuco kubiba vyabaye kugira ntituhave tubashirako icaha bataba bakoze. Duherutse kumva ko hariho abaherutse guhindurirwa intara bakoreramwo ariko ntitubazi bose. Hano dukoresheje ifoto yo muri Nyakanga 2023 harimwo bamwe bamaze guhindurirwa intara banditsweko. Mu ntara ya Bubanza ni Jerime Tangishaka yarakuweyo asubirizwa na Potier Bagiruwuhiriwe yahora i Muramvya. Mu mwanya muto yamaze i Bubanza, Jerime Tangishaka yagiye anyuruje umuganga w'ibitungwa yitwa Desire Sindayigaya kugeza ubu atarasubira kuboneka. Yaranyuruje na Pastori Samuel Mukeshimana we yahavuye aboneka inyuma y'amezi 3. Muri Bujumbura Meri ni Elifazi Niyongabo, uyu akaba yaramaze kuvugwa mu mabi menshi cane mu ntara nyinshi. Mu mwaka uheze Elifazi Niyongabo yavuzwe mu inyuruzwa rya Desire Manirambona. Ndi n'iteka n'umunezero ndasubiye kugusuhuza nkwakaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende gutohoreza amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru bigezweho hama ikabigushikiriza vyose uko vyakabaye kamwe ku kandi mu buryo butosoye kandi butomoye. Ndaguhaye kaze, ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye naho udukurikira uherereye. Ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa ndetse no kugira ibihe vyiza n'ijoro ryiza. Ese vy'ukuri ninde atwara iperereza mu ntara iwanyu? Abatwara iperereza mu ntara ni bamwe mu bategetsi dukurikirana cane muri Ndondeza kubera aribo bari kw'isonga mu banyuruza abantu bakaburwa irengero. Nabo kuva bamenye ko tubakurikirana rwose batera bigengesera mu vyo bakora, ahandi naho bakiga uko banyegeza amafuti bakora. Bamwe baradutumako intumwa zo kutubwira ko ata kabi bariko barakora canke bakaduha umuco kubiba vyabaye kugira ntituhave tubashirako icaha bataba bakoze. Duherutse kumva ko hariho abaherutse guhindurirwa intara bakoreramwo ariko ntitubazi bose. Hano dukoresheje ifoto yo muri Nyakanga 2023 harimwo abamaze guhindurirwa intara banditsweko. Mu ntara ya Bubanza ni Jerime Tangishaka yarakuweyo hasubirizwa na Potier Bigiruwuhiriwe yahora i Muramvya. Mu mwanya muto yamaze i Bubanza, Jerime Tangishaka yagiye anyuruje umuganga w'ibitungwa yitwa Desire Sindayigaya kugeza ubu atarasubira kuboneka. Yaranyuruje kandi na Pastori Samuel Mukeshimana we yahavuye aboneka inyuma y'amezi 3. I Bujumbura Meri Elifazi Niyongabo, uyu amaze kuvugwa mu mabi menshi cane mu ntara nyinshi. Mu mwaka uheze Elifazi Niyongabo yavuzwe mu inyuruzwa rya Desire Manirambona. Bujumbura Rurare ni Salvatoru Horihoze yoba yarahinduwe ariko ntidufise izina ry'uwamusubiriye be niyo yajanywe. Salvatoru Horihoze ni umwe mu bakozi b'iperereza bamaze kuvugwa mu mabi menshi cane harimwo kunyuruza abantu bakaburwa irengero. Ibururi ni Jovite Butoyi, hari amakuru avuga ko yoba yaramaze guhindurwa ariko nta vyemezo dufise. Mu mwaka uheze iperereza ryaranyuruje abantu ku murwa mukuru wa Bururi mu gihe Jovite ariwe yahatwara. Mu banyurujwe twaramenye Jean Claude Ndayikengurukiye, Focus Ntakirutimana ndetse na Baritazari Ntakarutimana. Mu ntara ya Cankuzo ni Venant Miburo, uyu ni umukozi w'iperereza yakoze amarorerwa aho yaciye hose ariho Ingozi, mu Cibitoke, Bubanza n'ahandi. Mu ntara ya Cibitoke ni Renova Ntungicimpaye aherutse gusubirira Ahimad Nabil Sindayigaya. Ntituramenya iyo Ahimad Nabil yaciye ajanwa. Mu mwanya yari amaze mu Cibitoke, Ahimad Nabil yaravuzwe mu mabi. Uwamusubiriye nawe aherutse kuvugwa mu inyuruzwa rya Gilbert Irakoze, umunywanyi wa Seneri muri komine Mabayi. Mu ntara ya Gitega ni Venant Ndayishimiye aracari mushasha mu burongozi bw'iperereza mu ntara. Imbere ya Gitega yakoreye mu Cankuzo.
mu mwaka uheze Venansi yaravuzwe mu inyuruzwa rya Haruna Mustafa ariko abonye ko twabimenye yahavuye amurekura avugwa ko hari incabwenge mu mabanga ajejwe kandi ko ari umwizigirwa wa Perezida Ndayishimiye anamucungiye Generale Bunyoni. Karusi ni Jovine Cishahayo uyu yakoreye mu ntara nyinshi kandi zose yazisizemwo amarira menshi cane ku gatwe kiwe hari benshi banyurujwe ntibasubira kuboneka hari n'abandi benshi baborejwe igufa mu ntara ya Kayanza ni Leonard Ngendakumana ntituzi ko atarahindurwa aramaze kuvugwa mu ihohoterwa rikomeye ry'inyangamugayo y'Imatongo yitwa Innocent Barutwanayo ihohoterwa ryatumye yitaba Imana. Mu ntara ya Kirundo ni Michel Ndikuriyo mu ntara yaciyemwo azwi neza. Mu ntara ya Makamba ni Lievin Tuyishemeze uyu haracari muri bashasha bazwi neza. Mu ntara ya Muramvya ntituramenya mushasha yasubiriye Posier bagira uwuhiriwe. Mu ntara ya Muyinga Felix Havyarimana uyu aho yaciye hose ni ukuvuga Muramvya Bujumbura Meri ahasiga amarira menshi. Imwaro ni Merieux Ntunzwe n'Imana ntituzi ko yoba harahindurwa. Ingozi ni Godefroid Ntirampeba. Mu ntara ya Rumonge ni Regis Sibomana. Hirutana ni Kamatari. Mu ntara ya Ruyigi ni Eliezeri Manirambona uyu ari mu bakera bakoze amabi menshi ari no mu bakoze ubwicanyi bwakorewe aba FNL i Muyinga mu mwaka w'2006 igihano yaciriwe ntiyagihejeje yaciye aja gukorera iperereza. Menshi muri aya mazina n'ay'abari barongoye iperereza mu ntara muri Nyakanga 2023 birashoboka ko hari abamaze guhindurirwa intara bakoreramwo. Uwomenya izina rya mushasha mu ntara yiwe yotwandikira muri ndondeza akatumenyesha. Tubibutse ko bano bose batwarwa na Colonel Domitien Niyonkuru arongoye iperereza mu gihugu hagati wo benshi bita DDI. Hari batatu tudafise amafoto yabo haribo Posier Bigira uwuhiriwe w'ibubanza, Michel Ndikuriyo mu Kirundo ndetse na Regis Sibomana mu Rumonge. Aboronka udufoto twabo bazotudusangize n'uworonka irindi zina rya Kamatari araridusangiza. Ni vyiza ko bamenya ko bacunzwe n'abanyagihugu nk'uko nabo bacunze abanyagihugu. Nayo mu yandi makuru ariko aravugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nuko Igoma igisagara ca Nyanzare kigenzurwa na M23. Inyuma y'intambara zikaze zamaze iminsi ibiri igisagara ca Nyanzare muri teritwari ya Rucuru muri sheferi ya Bwito caraguye mu minwe ya M23 kuri ubu wa gatatu. Ku bw'amashirahamwe yigenga abantu barenga 18 barishwe abatari munsi ya 10 nabo barakomereka. Abantu barenga ibihumbi 2 barataye ingo zabo barahungira mu bice bisa n'ibitekanye. Abo bagwanyi ba M23 binjiye kuri ubu wa gatatu inyuma y'umutaga mu gisagara ca Nyanzare muri sheferi ya Bwito kiri ku birometero 130 by'igisagara ca Goma mu mugwa mukuru wa Nord Kivu. Ico gisagara kiri mu bihagaze neza muri teritwari ya Rucuru bivuye ku burimyi bw'imyumbati ijanwa hafi mu Rucuru yose co kimwe n'igisagara ca Goma. Ku bw'amashirahamwe yigenga Nyanzare yafashwe na M23 inyuma y'intambara zikaze hagati y'uwo murwi na FRDC hamwe n'imirwi yitwaje ibirwanisho ikorana n'abasirikare ba leta. Ducishije mu madirishya turabona abagwanyi ba M23 twebwe twasigaye mu mazu bambaye imyambaro n'inkofero hamwe n'ibigwanisho mu minwe. Vyemezwa n'umwe mu barongoye ishirahamwe ryigenga yavuganye na SOS Media Burundi dukesha iyi nkuru. Muri izo ntambara zamaze hafi iminsi ibiri abasivile barenga 18 barishwe abandi benshi barakomereka. Abantu barenga ibihumbi 2 barataye izabo barahunga kubera ubwoba bw'umutekano muke uguma wiyongera mu karere. Duhejeje gutora ibiziga 18 vya bene wacu bishwe ariko ubu biragoye kumenya hagati y'izo mpande zibiri ababishe. Turabandanya turondera kugira ngo turabe ko twotora ibindi biziga. Ariko abantu ibihumbi bahunze Mwanzari kandi na twebwe ibiriko biraba biraduteye ubwoba kuko hasigaye abantu bake i Nyanzare. Ivyo ni ivyemezwa na Eric Kambare aba i Nyanzare.
ayandi masoko amenyesha ko uruhagarara rwagumyeho ijoro ryose ry'uwu wa gatatu bivuye ku kudatekana kw'abanyagihugu bafise ubwoba bw'uko boshobora gushika abandi bagwanyi ba M23 muri ako karere. Bafise ubwoba bw'uko hashobora gushika abandi bagwanyi ba M23 muri ako karere ka Rutshuru. Amashirahamwe yigenga ku ruhande rwayo yemeza ko abasivile binyegeje mu mashamba, abandi biyugaraniye mu mazu kubw'abayaserukira. Imirwi yitwaje ibigwanisho yo mu gihugu irashobora gutera M23, ibishobora gutuma hapfa abantu muri ako karere. Igisirikare ca Kongo kiremeza ko catakaje igisagara ca Nyanzare. M23 ku ruhande rwayo iremeza ko yigaruriye ako gace gakomeye muri sheferi ya Bwito. Nayo mu yandi makuru kandi nuko induta mw'ikambi haye indaro impunzi mu gihugu ca Tanzania abantu babiri bakubiswe n'inkuba. Iryo bara ryabaye mw'ijoro ryo kuri uwu wa kabiri mw'ikambi y'impunzi ya Nduta iri mu buraruko bushira uburengero bwa Tanzania. Ni ukuvuga nyene ku wa kabiri w'indwi twasozereye. Iyo nkuba ikaba yarakomerekeje abantu batanu. Imvura nyinshi yaguye mw'ikambi ya Nduta muri Tanzania mw'ijoro ryo ku munsi wa kabiri yakoze ku bantu batari bake. Bose hamwe n'abantu batanu, abana batatu bo mu mpunzi z'abarundi n'abandi babiri b'abatanzaniya. Abo babiri baciye bapfira aho nyene. Muri Gitugutu guheze abanyeshuri bashika 20 bari bakozweko n'inkuba muri iyo kambi nyene. Babiri bapfiriye aho nyene kw'ishure shingiro rya Kasimu Majaliwa muri zone ya gatatu igisagara ca Cumi. Izo mpunzi zikaba zisaba kuronswa ivyuma vyo gukinga inkuba nko mu bibanza bihuriramwo abantu benshi nk'ibitaro, amashure n'ibindi bibanza vyo mw'ikambi. Ikambi ya Nduta womenya ko ihaye indaro impunzi zirenga ibihumbi 64 z'abarundi. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye, hariko aravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV, haraba handitse ijambo s'abone canke subscribe, urafyondako hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure. Ugire ibihe vyiza ndetse n'umunsi mwiza.